je nakunze tugirane challenge ati yerekeye iki arabisigurira ako sininjiye muri birebire cyane kugira ngo maze ubuzima bwiwe yo babaye no mu pasteur ariko hari ibyo yasiguriye mugabo nagiye numva ni telefone ntazi kumazimpamagara nibikiwe no mukobwa yagitikije yibye abantu benshi cyane mushirigeze kumaramara no munsi nari napanze ko nza kugurira keke umugenzi wanje ya anniversaire hama ico gihe hacaragira ahantu niteze amahera naragiye kuri banki ngiye gutora amahera aca bambwira karanga muntu yanje buri kidodo kweri nta kidodo cyari Okay, abantu banje muraho murameze neza abo utameze neza mukomeze mwihangane Imana iri kumwe namwe nabi babwiye nta narimwe Imana izonanirwa no gukemura ibibazo byanyu jewe nitwa Aloys the Sniper Anita Ntwari imko mwamye mubikora so guys no musi rero ndabazaniye undi muntu mushasha mutari mumenyere kuri Senga Media TV ndazi ko muza kumenya byinshi kuri we bamwe mushobora kuba mwaramubonyana ariko ntimwabyitayeho so reka rero ndamubazanire ndafise byinshi nza kumubaza arafise byinshi akeneye ko mumenya ko ndazi kigara ko gikunda bwira mugenzi wiwe afata agatebe mwicare murabikiganiro kimeze fresh sana murabikiganiro kirenze sana murabikiganiro muza kumva mu byinshi bigiye bitandukanye so reka rero numubogare yarenze sana reka ndamwakire kuri Senga Media TV hamachi ndamubaza no tubazo twanje dukurikira bro ndakwakiriye men yego n'amahoro meza cyane yego bro abantu bamwe bashobora kuba batakuzi ubibwira mu buryo buramvuye urinde ukora iki bimeze gute bro yewe mazina nahawe n'abavyeyi nitwa Niyonzima Patrick izina ry'ubustari banzwe izina rya Tembo kuzina rya Facebook nabo nitabaramana Brad Fox yani kuboko kw'inkomezi nkaba sanzwe ndo mukinyi wa film nk'ahantu natangure gukinire cinema ni groupe yitwa Utamaduni sanzwe nyene korera ngaha mu gisagara ca Bujumbura benshi barayizi yagira kinya amasinema atandukanye yego abasanzwe ndumu sportif na taekwondo abandi muri equipe nationale ku rwego rw'igihugu yego abandi mu centre noir première dan kandi mu championnat benshi bagiye muri Facebook ya Febuta barabona amateka yanjye nagenda akora yego bro tukaba muri akazi ngamu buterere kaka je impamvu ya mbere yatumye ndakurondera ndumwe mu bantu bagerageza kurondera amakuru pe n'abantu banje barabizi benshi abantu benshi babankurikirana bavuga ati uragerageza kurondera amakuru impamvu yonyene imwe yatumye mvuga ati uno mutipe ngerageza kumurondera uburyo bwose bushoboka haba hasi haba hejuru naje kukurondera kugira ngo uduhe inkuru y'imvaho ni wewe muntu twabonye uri kumwe n'undi yitwa Manila Films ico gihe mwari mubohanya amaboko gutya na minote bamuravuga ati Manera ari mu gasho bafata inundi umuntu arafunzwe niyo mpamvu yonyene yatumye ndakurondera kugira ngo duhe umuco kugira ngo bahende babafunga we na Manera hari habaye ikikaka umubeshi niko no kubwira n'umubeshi kubera ya mu sister dusanzwe dukina na film ari cinema kwako turategura ntashatse kuvuga mu izina yego tubwateka tugira ga challenge nayo nk'abantu babasana usanzwe bamenyereye imikino nk'ijya tugira gakino akajya mugabo karatembereye cyane amakomenti menshi zarageze ratembera amatelefone menshi amago ku matelefone yego bambaza ikibazo cyabaye nibiki ufungiwe hehe bamwe nagenda bahumuriza gusa abindi yego ncankenera kumenya rero Manera bamuvuze ko ibintu byinshi kujya video mwasohoye baravuga ngo yatangwe gusohora video igaragaza ubwambure bw'umupasiteri araho yari yamuhaye umutahe we kuba mwari muri kumwe kiriya gihe hari ikintu wowe ubizi ko ese Manera umuzi gute ya sister gender muzi nk'umusani twahuriye mu ikundi imwe twako turakora twahuriye nko mu kazi nabyumva kubera dusanzwe twese turabantu sanzwe dukora ko kazi kamwe urumva nta beef abasani bashobora kugiranira murayaga mukavuga ati je nakunze tugirane challenge akavuga ati yerekeye iki arabisigurira ako sininjiye muri birebire cyane kugira ngo maze ubuzima bwiwe yo babaye no mu pasteur ariko hari ibyo yasiguriye mugabo je rashatse kuvuga ati katugire iyi challenge basi nta bindi byakurikiranye kubera sininjiye mu buzima bwiwe namubaza cyane yego bamwe baravuga ngo wewe ukundanye na Manera vyanyabyo muri mu rukundo bakavuga ko ari wowe watumye
Manera hemukira umupasiteri yari yamuhaye umutahe wo kugurira boutique yitwa Manera boutique muri centre ville. Iyo nkuru warayumvise, nimba warayumvise, nubihe muco waha abantu? Duha dufise abantu benshi cyane badukurikirana baba bakeneye kumenya amakuru nk'ayo. Oya, nukuri n'ububeshi. Ububeshi. Iyo urazi ikintu kimaze kugenda mu kirere, abantu bagira comment nyinshi cyane zitandukanye. Nagiye numva ni telefone ntazi kumaze impamagara, nibikiwe no mukobwa yagitikije yivye abantu benshi cyane, numva ngo wewe ni wenyene iryazuka, ariko sivyo. Yo n'ububeshi vraiment, ububeshi. Yego. Uraduhaye umuco kandi umuco nizira ko ari mwiza cyane. Dutegerezwa kuzana Manera nawe kazotubwira ivyiwe tukumva yuko nawe atubwira nk'ibyo ukora tubarira. Bro, akabazo kanje gakurikira, urumwe mu bantu b'abastare muri filime, gufatanya filime n'ibintu bijanye na sport birorohama? Kira kintu cyose no kwipanga. Si kuvuga filime gusa nakandi kazi gasanzwe ndagakora n'ibindi bisanzwe ndabikora kubera razi ubuzima buragoye. Udagakoze ntakaye. Umva turisumamo tugakoresha ubu nyinshi tukugira turabiko twotera imbere. Umva sport ifite umwanya wayo n'akazi gafite umwanya wayo n'sinema ifite umwanya wayo. Biragoye mugabo kubera dusanzwe turi nko muri equipe nationale, ariko umwanya ushobora kubutubera mutoyi. Kubera baguma duhamagaza nk'ahantu nk'ubu mu iminsi ndi occupé na Rukinzo, amaze iminsi nkinira. Ariko umwanya w'isinema ndashobora kwirondera umwanya je nkavuga ati reka ngire umwanya w'isinema. Nkuko nashobora kuvuga ati je nduma kono girana ikiganiro na naka, reka mpanga umunsi n'isaha. Byose birakunda, byose ni mu mutwe. Yego. Urashobora kuboneka mu mafilime mu bijanye na karate, kuvuga mu bintu byose bijanye na sport. Ariko ndashaka kumenya, ukora filime nk'umuntu ayikunda cyangwa ukora filime nk'umuntu akeneye amafaranga? Je sishira amafaranga imbere. Shira kwanza gukunda ico kintu, akeza karigura. Yego. Maze kubona bijya bintu bigenda neza kubera turakina biraba benshi batandukanye, arabavuga ati nimushoboye, nabandi bakavuga ati turashoboye. Kenshi numvise abantu bariko baransapotinga ku sinema twage turakina. Ndumva nezerewe, ntabwo shira amafaranga imbere. Yego. Ahubwo shira imbere yuko notera imbere amafaranga azokwizana mu nyuma. Okay, iyo uvuze ngo uri muri team nationale, no kuvuga ngo uri mu bantu basirukira cyane igihugu. Tumenyereye abantu basirukira igihugu n'abantu baba bafise akantu binjiza, igihugu kirabitaho, igihugu kiba kibaha buri kintu cyose. Nk'agaroro canzana witwa Niyonsaba Francine n'umuntu aba ari novuga ngo mustari kubera ko asirukira cyane igihugu, aba afise ibintu aronka cyane. Ese we muri equipe nationale iyo ugiye gusirukira igihugu, nakaye karusho mukuramo bitandukanye no kubukorera ngaha nyine usanzwe uri muri team runaka? Akarusho kariho kandi karanezereza kubera rimwe ntidukurikirana uburusho. Dukurikirana kwanza kumenyekana no gukunda kijya kintu. Azo gikunda kubera nk'ubu ngaha turi hariho club yanje. Ndavyumva. Yego. Dukurikirana ubumenyi no guseruka biratuma byinshi biguma biza. Ushobora kuva ngaha ugende mu gihugu nk'ufate ugende muri Congo cyangwa Tanzania cyangwa mu Rwanda, habure freedom mission bihari kandi ugasanga bivaye no kungene nyine mu mikino uri kurakina no kumenyana n'abantu biratandukanye. Yego. Akabazo kanje nibaza kwico kibazo nyene, iyo waserukiye igihugu, dufate kano karuba ngaha mu gisagara ca Bujumbura, nk'akaruba muri quartier ya Buterere, ugaserukira igihugu nk'incuro imwe kabiri gatatu, hamuka cubandanya kandi ukaba muri bwa Buterere nyene, ntibituma abantu muba mubana mu kibano canke abo mugendana babona yuko umenga n'ubundi gusoka kugenda guserukira igihugu ari ibintu bisanzwe nyene ataco birimo? Twebwe tubibona nk'ibisanzwe kandi bidasanzwe kubera ni ibintu tuba tugenda gukora ibintu dusanzwe tumenyereye, kandi nta kuntu kwibabura ku bintu ubusanzwe, yani ikintu nico kikujana ahantu si ukijana. Nibisanzwe kubera nk'abasanzwe batuzi kubera nk'ibintu bya taekwondo keshi mu miseze ntibyari bimenyerewe cyane, bavuga ati abantu bakina karate abantu bagwana babicanye sana, ariko benshi tugenda turabatahuza n'abavyeyi bamwe baragiye barabona ko ari umukino mwiza batabarushira mu bandi bantu. Cyo gituma maze kuba ndi ngaha mu Buterere, bisaba nuko abandi bavyeyi bashobora kuvuga ati natwe tworungika abana bacu bagende gukina umukino kubera turabona ko ari mwiza.
naje yumva ndi muhira nteramye n'abana ndiko ndiraba ku televiziyo ndanezerwa ashoboka gutsyana mzee ndabona ko agi pambana bana okay bro buri muntu wese agenda ahura na challenge nihe challenge umaze guhura nayo ikomeye babaje cyane igatuma wumva n'ibintu bya taekwondo biheba aho ndakwajije mu gisata cha taekwondo umunsi umwe turi Ngozi hariho competition nationale yabereye Ngozi ni bagitariki twarakinye turakina finale na demi finale hariko sajyabaye ryarambabaje n'ubu nta nyine twebwe ntidushobora gushavura tubyerekane mugabo habona amafoto nafashe ico gihe ntari nezerewe namaze gukura umwamburo nambaye medaille yanje kubera rero nabaye wa mbere baranyiba mu wa kabiri narababaye kubera kide kibanza ca mbere bankunda kukiririra kubera hariho nyinshi nagenda kinamba wa kabiri mbu wa mbere mbu wa kabiri mbu wa gatatu no wa kane narawubaye mugo keshi mbashaka mbu wa mbere mugabo iyo utsinzwe uremera ko watsinzwe cyangwa uri muri ba bantu burgiye yatsinzwe avuga ati banyivye oya kwidoga k'umukinyi ni kwigera kubura yego kwigira kubura mugabo tubana nibisanzwe kubera ni fair play kandi twigena nko tugwana kandi tukababazanya turaramukanye ubugenzi bukabandanya nejo kazogura mu ndi mukino ubwo muri si byarambabaje kubera byari ibintu byerekana biboneka n'abantu badakina umukinyi bari babuza ati nukuri yatsinze baramwivye mugo urumva nta kuri nshobora guharira abaye wa mbere no munsi nanjye nzo mu wa mbere mugo nta kibazo birashika gapana yego abakoca ba yego wakinye filme wakinye taekwondo muri filme naho challenge umaze guhura nayo niyi challenge umaze guhura nayo twarigeze kugira cinema yo kugwana birashika kubera keshi tuba turiko turahura n'abantu bataba bimenyereye usanga maxidarage ariko amakuru tuba dutegerezwa gukubita ugasanga agenda ikubita nko kumba ndayizi usanga ujya mu nawe duhura usanga nawe ntabyamenye ugasanga ngiye kungwamo naramubabaje ariko twaragiye turasiguranira byose birahera yego nico kintu noba mvuze ati cyabereye inguvu kugira ikintu kandi gikunda kuncanganya mu mutwe sana kikangora kweli ndumva kumenga ndacishira mu gusa kubera mbasanzwe ndo musani kugira numve ko cyogenda neza nk'isinema z'urukundo keshi kungora cyane nazi ko romantique birakunda kungora ariko ari nk'iya action je numva nezerewe mu bimige mbere ko ndakina ko tugiye mu bintu bya romantique birasika cyane yego ubundi umukinyi wa filme umukinyi kugira ngo abe internationale nuko abashobora gukina hore zose yabi y'urukundo yaba action yabi yo kurira iyo ari yo yose kabashobora kuyikina kubera iki utagerageza kugira ngo wiyatire cyane kugira ngo nawe ibintu bya romantique bibe ibintu byawe bikuze ndagerageza mugo bipanye na casting keshi usanga casting ziwacu zibonekana kumenga n'umuntu ashoboye wana cyangwa gukora izi sinema z'ububandi cyangwa gukora ibindi bindi mugo zose ndagerageza mugabo ndumva naho bariko ndakira simba ndekeye nuko numva umenga ndavyiyemeye muri bijyanka zigimba sanzwe zo gukora ari za action yego sanga bro uye je turakoranye ikiganiro kandi mba ndi kumwe cyane n'abakinyi ba filime hafi ya bose barankurikirana bararaba ibiganiro byanje cyane hafi abakinyi bose ba filime bo mu Burundi bararaba cyane ibiganiro byanje hari umuntu ashobora kubona akakubona body structure akabona ingene meza akavuga ati no mujama namukoresha muri filime yanje bitewe rero na script yiwe akavuga ati Jeff script ariko ndafise mohore y'ibintu by'inkundo biri romantique ariko no mujama ngerageje kubona ingene ahagaze ndabona yo fittinga navyo bishitse akaguhamagara bro vyogenda gute keshi ko tuba dusanzwe turabatananirwa mu kazi turagerageza ugasanga kugira ibintu bigenda neza kubera yo muri kumwe n'abantu kungunganya ubwenge burya birafasha cyo gituma turi kumwe n'abantu ashobora kubera ati burya ashobora kumera uko usanga cyakiri kigiye neza sishobora kwiyemera ati je ngaha kweri ndashobora kugifightinga kikagenda neza gusa tugenda tunguranya ubumenyi akavuga ati wakugira uko kandi iyo umuntu bariko baragukosora ni byiza cyane ucuvuga ati hajya ahantu ndabona kumenga ndi côté faible reka niyunganye ndabe ubundi kindi gihe ko nzo kora fresh yego ni nabyo cyane kubera ko ubundi iyo umuntu agukosora cyangwa iyo umuntu mbimanuro afite amahirwe menshi yo kugira kure cyane okay kaka akandi kabazo kanje gakurikira uno munsi ufise ibintu byinshi uri kura fittinga mu filme taekwondo n'ubundi udiri ku ruhande uyibonera umwanya gute wewe ubwaho akubwiye nk'ubu jakazi nkora
ntonda ku mugoroba saa 12 niho mba ntonze ku mugoroba ariko undi mwanya wose ku murango mba afise akanya cyo tumashobora kuvuga ati reka mpange kungera nyama za gukona gukina sinema mere nka 7h y'agatondo kugira 16h30 agati nduga yereka ngende gukora keshi nk'isene zo mwijoro aho mfise nk'irole zo mwijoro shobora kuzikwira renzi kubera renzi sishobora gutonda ku kazi shavuga ati ni mumpangire ku munsi wa mbere mbandi libre guhera mu gatondo gushikana na saa 6 y'ijoro shobora gukina ari n'ibintu biba bya siporo ndashobora kumubwira ati ubu ndi occupé kongerukana n'ibintu byo muri equipe nationale ndi occupé ubu nk'imisi 3 canke 7 shobora kuboneka canke imisi 10 shobora kuboneka ego uri umwe mu bantu baserukira igihugu muri taekwondo no kuvuga ngo uri umuntu akomeye ubana gute rero n'abantu muri societe kubera ko abantu sometimes urahura n'abantu bigenza iki niki iyo umuntu akugiriye nabi bigenda gute turahura n'ibibazo byinshi bitandukanye kubera ubusanzwe ari nk'ikintu bawe warigiye bavuga ati jewe ndabisikumwe no kubita umuntu bikarangira cyangwa kubabaza tugura n'ibibazo bitandukanye nko mu kazi ko turakora nayo badusanzwe dukora nk'akazi ka security dugura n'ibibazo bitandukanye cyane umenya kungene ushobora kubyitwaramo hari igihe ingufu zikora n'igihe hakora ubwenge bwinshi kawada muri security si ingufu zikora hakora ubwenge bwinshi mugabo hari igihe usanga n'ingufu zakoze ibyo bibazo dukunda guhura nabyo yego bro uri umutipe w'umubogari uzi kugwana ubujuje buri kintu cyose kugira ngo ube nk'umubodyguard w'umuntu akomeye hano mu Burundi hari ishyirahamwe ry'aba bodyguard habuze iki kugira ngo nawe tukubone muri iryo shyirahamwe ko dusanzwe tuzi ari abantu bakorera amafaranga menshi ko mbona buri kintu cyose ucujuje habura iki ngo nawe tukubone muri iryo shyirahamwe rumva kira kintu cyose ne kuba office umuntu agushikira imbere hari abantu benshi bashoboye bari ngaha mugabo bataragera gutera imbere yaba abantu bavuga ati turafise competition ushobora guhurizamo abantu basanzwe bakora security kira muntu yerekana ubumenyi bwiwe niho yaba bahamagaza nk'ibyo bintu ngo umuntu abagenda arabona atarayiwe akavuga ati umuntu aragakwiye akazi cyangwa agakwiye kubera security ikoresha technique nyinshi bisaba yuko ubuzi kugwana so guterura umuntu urinze uterura umuntu abarika hari abantu usanga bakora security no gukubita cyane no guhenura umuntu eka security kwanzo uramuyagisha dufate nk'abantu baba bakorera mu makabari umuntu ashobora kuza ari muzima mugo kubera agacupa akamucanga nishobora gukoresha zangu buzi wawe uramuyagisha buke ukamusora hanze ariko umaze kubona ko ari umuntu ashaka kugwana urumva ingufu urazikoresha nyine ikibazo rero nabajije ni habura iki kugira ngo tukubone miga shyirahamwe ngaho mu gisagara cya Bujumbura hari ishyirahamwe ni shyirahamwe rikora nk'ishyirahamwe nyene y'aba bodyguard ni usanga bagiye ku kibuga cy'indege kwakira abategetsi bavuye hanze kwakira abastare bagiye batandukanye bavuye hanze babarindira umutekano nshaka kumenya rero wowe kweki tutarakubona miga shyirahamwe nibaze nk'umunsi wanje nke kutaragira kandi sindashikirwa kandi sindabona umuntu andondera kubera bigese abantu dukunda kwishira hejuru cyane bivanye n'ibyo tuba tuzi cyangwa n'akazi dukora dukunda kwishira hejuru cyane ubwo bivanye nk'umuntu abasanzwe akuza ashobora kuvuga ati bana hari umudogo umwe ashobora akazi yoshobora kukamerita kama mugari nk'uko uvuga ati bana nakurunke akazi ubona ushobora kugakora numvise ati kama uraji ugipatikana fresh Mbebana tuzogakora nta kibazo. Okay, bro uri umubogari kandi uzi kugwana. Kandi abantu benshi na cyane igitsina gore bakunda abantu bafise body structure nk'iyo yiwawe bazi kugwana. Ubicamo gute rero ubihanganira gute bano basista bo mwino town? Ego ibyo bibazo turakunda guhura nabyo cyane mugabo kubera wewe uba wizi curi ushobora gukora kira kintu cyose kuba kibonye ngo cyugenda naco oya werugira gena nkiko usanga wageze kure na bya bindi ubuzi kagabanuka rero maze kujya mu rukundo n'akazi usanga ari ahantu habaze kuba kote faible urabyihanganira nyene bisanzwe nyene ugasanga tubaye muri bwa buzima nyene yego bro okay ndakunda story woshobora kutubwira ga story kakubaye ko gatwengeje gastori kame kambaye ko karengeje gatwengeje nye gatwengeje sikutwenza ahubwo kana babaje cyane rero ico gihe nari ifise umusista twaze dukundana turatandukana mu mvo statuvuye ko kubera
by'amajambo n'abantu cyane ninjira mu rukundo n'uwundi muntu maze kwinjira mu rukundo n'uwundi mu sister rero bice bisaba yuko antera surprise kuza kundaba aje kungirira surprise usanga wundi muntu kari gatwengeje kandi hashatse kuvamo ibintu by'induru umugabo aciye nkora akabushinga naye mvuga ati reka mpagarare hagati kugira ndabe ngone bishobora kugenda bro iyo umudema aje kukuramutsa umudema usanzwe mukundana akaza please atabikobari akaca gusanga n'undi mudema muri ghetto yawe icyo gihe wifashe gute uyu mwanya inguvu zirahera gukara kwanza kukabaguke mugabo gukara kurashobora kuba kubera udakazi uwo mwanya ibintu birashobora kononekara ushohagarara nk'uko usanzwe uri umugabo uvuga ati jewe reka mpagararire ngaha ugasanga gwagwamara rugabanije nyene bitarinze gushika kure uworonka ibintu musigurira uwo mudema kubera ico gihe arabayeka ibintu by'iwanje birononekara barabaye ibintu by'imishwamirano barakubita umwe aramena feni vandarateri undi aramena televiziyo umva ikibazo cyabaye cyari gikomeye gusa nk'ikintu nohanura nk'abahungu bagenzanje ubuzima nabayemo bwari bugoye cyane sinohanura n'undi yuko uvuga ati ukundana n'abantu babiri usanga bigoye kubera byaramombeje urumva televiziyo yaramenetse vandarateri yarameneka n'ibindi bintu birameneka urumva nagiye muri asara n'abademo kandi nizira ko baciye ubabura bose oya umutwe waragumanye narabimusiguriye ko nyine byagenze arashavura agenda yabimusigurira ko nyine byagenze turabandanya urukundo ubundi nawe urumva cyanamuka separi okay jamani ndashaka rero uhereze ubutumwa cyangwa message umuntu yitwa Manera mugira amajambo mubarira nimba ari ibintu wumva umuvuga ko nimba ari message yari yose wumva umuhereze ubunye nibazo ujya mu sister jewe huko ngene twahuriye muri filme n'umusista nabonye ameze fresh yarugurutse mu mutwe ayaga neza nta bintu byinshi by'ubuzima no bandamuze ko atari cinema nigeze kukirana yiwe ya diaspora yakagenda nagakurikiranye cyane gose ndamubona kubera ko bwahure cyo turahurira mu ako kazi twarimo turayaga nabonye ari umuntu ameze fresh je rero nta nkuru nyinshi no bandamuzi ko kubera je duhuye twari mu kazi umwe wose yarakora akazi nyamba bajyana muri location mugoje nta musina ajyanye muri location nkaca nta bintu byinshi noba ndamuzi ko gusa nabonye ari umwana mwiza twayaze neza okay bro reka rero ninjire ku tubazo twanze twato na hato twa private nyene turi nyuma y'ibi bintu bya cinema ariko twegeranye n'ubuzima busanzwe no musugira abagenzi biramutse bishitse bakagufatira nk'ahantu bakagushira kinko abwira ngo urandikira umuntu message mu munota umwe ni yaba yakwishuye turacha tukureka wibandaniriza ico gihe urumva mu bagenzi bako ufise umuntu yogukiza wo kwandikira message kugira atamunota wera ataragusubiza man aho ndumva bondasa ndumva bondasa brain kubera dufate hari gihe ushobora kwandikira umuntu ugasanga ari nko mu kazi dufate nka je unyandikiye nko nkizi sawo urabona unyandikiye ntacyo no gufasha cyangwa umwanya mba ndi mu kazi ubona kwica kubera nako hari gihe telefone ibiri separe nka je ntango y'akazi telefone sikirenga ushaka kuyishira pembere nkayitora haheze nk'amasaha 2 urumva nk'idepose agaca bakuronde ugaca ndondera urumva uko kwica bo kwica nanje ndabitahura kubera aramvuga ati no hamagara uwo muntu asanga ntanyishiye uwo mwanya urumva bondasa yego okay akandi kabazo kanje gakurikiye kaka uno munsi jewe mfisa amafaranga 500 nawe ufisa yandi 500 kugira agenda gusumbije nawo mpanga kugira nturumva no guhijana rimwe vugijana mo kugira 6 na ingize 6 ayo usigara nanga usigara na 4 na wanda gusumba nga ijana kandi je no amfise 6 ubusumba desa uwo manga rero kugira ngo nagusumbije
no gwanga kugira nagusumbi jana aga kibazo kiragoye kwiye yaragoye vraiment ndakwishuriye uwo masenkani umwana nawe singana n'undi wumva wowe dusijana gusa mais kugira 550 umaze kugira 550 nanje mfise 450 wumva utandusha neza ndagusumba ijana ariko ndusha ijana ufise 450 je mfise 550 ndusha ijana yego okay bro mbwira rero umunsi wigeze kumaramara hari habaye umunsi wigeze kumaramara umunsi nari napanze ko nza kugurira keke umugenzi wanje ya anniversaire hama ico gihe hacaragira ahantu nari niteze amahera naragiye kuri banki ngiye gutora amahera aca bambwira karangamuntu yanje buri kidodo kweri nta kidodo cari kuko ndasubira inyuma kandi nari maze igenda yatora amafaranga mugo nasanze ico gihe ikidodo atakiri kukwere nanje nabibonye uwo munsi bambwiye ati ntibikunda nabasigurira keshi none ko nari maze kuyatora ati nyamba twagucishiriza mu ubu uno munsi ntibikunda naramaramaye kubera navuga ati reka ngende kuyatora ekeke ni ku mugoroba genda saa 10 nta handi nari niteze amafaranga araho naramaramaye ndumva kumenga no zimya telefone no ngiri raza umuntu wamaze kumubwira ati kikiro ndaciyemeje ko nzogikora nogikora urumva kumaramara kandi gukomera komeye yego bro dufite abantu benshi badukunda kandi badukurikirana imisi yose baba bari kumwe natwe dufa gupostinga gusa baba bahashitse n'abantu bacu baba bari imisi yose ni benshi cyane barakunda rero ibintu bimeze nk'intahe intahe washobora kutubwira intahe n'ubuhe buzima waciyemo bugoye byagenze gute kugira ngo buve mu bwo buzima ubuzima bugoye narabuciyemo cyane gose ariko n'ubu sindabubomba buracyagoye mugabo urumva birarutana kubera hari ubuzima nigeze kuba mugasanga nambara ikambambiriza umoja nkaba mfise ipantaro imwe n'umupira umwe hajya ngiye mu ijoro nkabimesa nkabikamura cyane nkaca ndabyanikira asubira kubyambara mu gatondo bukeye zumutse ariko ubu ndashimira Imana ndashobora kuba mfise nk'ipantaro zishika nka 20 cyangwa 30 nshobora kugenda ndahindura urumva naravuye muri ya ntambwe ubu ngeze nko hagati mu yindi kugira nshike mu ya kabiri aho ndishikana mugabo urumva biratandukanye n'ibyo nagiye uno munsi hano hanze hari abantu canke hari abandi bantu ubuzima butameze neza kuronka ico byaba ari kibazo ubuzima bwabo bwa misi yose buba bugoye cyane ni ingorane za hatari ariko bakaba babona ubwo buzima ntibabona ni gute bo buvamo ni ihe mpanuro canke nikiye kintu wobwira abantu bari mu buzima bugoye cyane no munsi gikuru nukuyaga nk'umugenzi wumve kubera ati twokora iki kugira twiteze imbere no kungene bogwiza ubuzi keshi kubera hari abantu benshi babayeho bafise inguvu mugo bakabura akazi bogwiza ubuzi nk'abantu bafise uburenganzira n'ubwo bushobotsi kugira nako dushikirwe turonka akazi uronka ijana cyangwa uvuga ati kijya kimwe nifuza sishobora kuronka ibintu nifuza byose mugabo bimwe bitoyi ndashobora kubikora urumva no kugwiza akazi abantu ufate nk'umuntu afise akazi akavuga ati jewe ndafise akazi ingo nawe turakumwe nabo kwiteza imbere yego okay bro uno munsi akantu chaka duse nabarangiriza ko ugerageje kuraba generation uno munsi ugwaruka gwa kino gi urubona gute ugwaruka guno munsi nukuri turi mu buzima bubi cyane kubera ubuzini buke ubuzini buke n'abantu kandi babukeneye ni benshi cyane hatwigo tuba dushaka akazi dukora je numva nk'ubuntu nk'akazi nokora 24/24 ndumva kumenga no gakora kugira ndonke umusaruro ariko ntibuboneka naho buboneka inzu tubayemo zirapanze ziraduzibeyi ibintu byose biraduzibeyi dufata naho ronka akazi ukorera turasamire usanga inzu uriko urayiha nka 5 canke desa usanga uzokwa muri mu ideni muri mwe kubera bavuga abafaransa ati 1000 problème gare 1000 problème maze kuba ufise igihumbi uronka ingorane zirengeye cya gihumbi okay bro abantu banje ndashaka kubabwira imboga zawe kugira ngo bagende bagufollowing
ubu tuvugana jewe kubera rero maze igihe atanga n'agatelefone bifise imbuga yanjye nayo isa niwayihagaritse kubera ubuzima twadusanzwe turimo ariko nibaze ati ubu ko urasubiye kuronka agatelefone ngira subire guhaguruka nzokubwira nta kibazo we turacyari kumwe. Okay. Okay, gira rero akantu canke akajambo k'agasunika rugi canke ubutumwa wotanga ku bafana bawe muri rusangi n'abandi bantu batari bakuzi, ugira ikintu wabwira muri rusangi. Ikintu nogira je kwanza cyambere na mbere mbaye kubashimira nk'abantu basanzwe badukurikirana kubera nk'aka kantu twagozaga ga challenge nagiye nakira comment nyinshi cyane yarabazi kubita screenshot bakandungikira bambaza ibintu byinshi bitandukanye bavuga ati ko bobandanya badusupportinga kugira natwe tugere ku niveau tuba twifuza kugera ko kubera nta muntu umwe abayeho ashaka ubuzima bubi isi tubaye dushaka ko twoba neza twambare neza turonka inzuzi wacu turonka akamoto ho gutemberemo nk'icyo dufungura yego n'umufuko ukaronka ugashikirwa nturashobora kuba uhereye mu gitondo ugasanga na 2000 ufise mu mufuko umva ati turacyari muri bya bindi nyine by'ububabare mukuvuga ati jewe nko ku mugoroba ndaza kunywa agafana canke muhira umwana yarose ibijumu urumva bari sawa cyane nobandanya yuko badusupporting kugira turabe natwo uko twoba nka babandi canke tworusa na babandi. Yego. Okay, akabazo kanje kanyuma ni ikihe kintu umaze kunegura canke n'uyuhe mu star w'umukobwa ubona mutobana mu filime y'u Burundi? Tutobana mu kazi akubera umugore wawe mu nzu. Aragashaka ko bise umugore wumva norondera uwundi wa kabiri. Ko bise umugore norondera uwundi wa kabiri kandi ubwo bushobozi bwo kugira wa kabiri kandi ntabwo atabwo mfise. Kubera amanyamatego n'agashambara. Nikiye kintu rero maze kunegura? Ikintu je maze kunegura kubera nk'ubuzima dusaba dusanzwe turimwo bukiri hasi. Two kwiruka keshi n'ibintu by'abakobwa. Buryo umugore n'umwe. N'umukobwa n'umwe. Burya ushatse umugore wawe mwiza zoba mwiza kurusha bajya abandi bose ubona. Ubwo umaze kubona ko atakamaro maze kumengana umusanzo zo kumbona abandi bose ko ari beza kumusumba. Mugabo wewe twege niho yeshora kwituma tukavuga ati tumugire neza kugira kila muntu wese amubone ko akarorero. Na cyane cyane. Bro ndagushimire cyane ma. Okay, bakunzi basenga Media TV muraho ndabashimira bivuye ku mutima ko bako mwama muri kumwe natwe imisi yose nta mwanya nomwe ndigira ndabashaga ngo ndababure buri gihe mu muntegereje buri gihe mu murindira ibikorwa twakoze ntimwigira mudutengoha je nitwa Aloys the Sniper nta kuntu nakumwe ntazogira kugira ngo mumenye ibintu bigezweho muri town mumenye ibintu bigezweho muri Afrika mumenye ibintu bigezweho mu gihugu cyose cy'u Burundi narijya amakuru abari menshi cyane niyo mpamvu uno munsi nagerageje kubaza no mutipe ndibaza mwakunze byinshi kuri we muraza kuvyandika muri commentaire muze uko bisangiza n'abandi bose hama vuba nzomugarukana kandi ababwira imboga ziwe kubera ko mba nkunda abantu dukoresha canke abantu banje nabo batera imbere niyo mpamvu nzokongera kandi namugarukane ndababwira imboga ziwe ndababwire uburyo mudoshobora kuza muramusupportinga nawe kugira ngo tumone nawe yateye imbere nk'aba bandi bose ni benshi twagiye dukorana mukabikora mukabateza imbere mukabashikira niyo mpamvu nawe nzokongera ndamugarukane bro ndagushimire cyane man. Sawa urageze neza ko wadutembereye kandi karibu n'ikindi gihe nizere yuko kiganiro tuzokwama twagitanze kabisa. Okay, twamaze kuba nk'umuryango kubera abaswahili baca umuganiti undugu sio gufanana gufahana burya abantu umaze kumenyerana musa n'umuko mwabaye nk'umuryango na cyane cyane. Okay, abantu banje rero Imana ibarinde imikoshi Imana ibane namwe kandi Imana bahezagire cyane. Ciao ciao.